hategekanye ko ikirere kizoba kimeze kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 24 Rusama umwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ikirere cakamwo izuba hacemwo n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni Gitega mu ntara ya Gitega aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri °C 13. Ku muhingamo hitezwe imvura hacemwo n'ibihe vy'izuba nka hose mu gihugu cacu uretse Ibururi, Imakamba no mu Rutana mu ntara ya Burunga hitezwe izuba hacemwo n'ibicu bike bike. Azoranga ubushuhe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri °C 30. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ku munota umwe rirenge ku mugoroba igihe cy'isaha 12 ziburi minota 2. Amakuru ategekanye ikirere cyo kuri w'Imana ni ngaha agarukiye mwateguriwe n'ikigo Ijebu Belize ngenda kumana nije nabashikirije mwakoze kuyakurikira.